hama ngira ibyago umunsi umwe rero umurezi duhurira mu kabare acambwira ngo ntahe kandi umuntu yari karamvumvye agacupa yari karambwira ati nibakongere n'akandi numva ntibinguye neza hamwe rero n'amaraso ashushe afataye n'utuyoga ndamwankira umwigisha mu kabare ndamwankira kubera ubu baramubwira nti jeze ndi mu buraro wewe undira ndi kwishuri ahandi muhira ndi minwe y'abavyeyi abavyeyi bandekuye naje ngaha wiriwe ndakwiyamye hanyuma ntibyakunda bivamo kugwana hama nawe ndamukubita kandi ndamugirira nabi kenye kugeza aho n'abandi bakene banyitegereje nabone banyita umukene aho kantu komeka karakomeye cyane ku buryo uba mutindi mu Rwanda niho numvise bivuga ngo umutindi nyakuja we noneho wari umutindi nyakuja je urumva narakenye ku buryo ndi mu cicaro c'abandi bakene ntajamwe oya bavuga bati kabisa atujya ni ku rundi ruhande niko byari bimeze biza guhinduka gute rero mpejeje kwambara rero kuraba ahantu bofashisha agasururu ko mu nda hari hameze nabi nshitseyo ngira nshikeyo niho nitaba telefone iri maske imwe itagira nomero prive narinze ko ari nomero z'ibisigo ko nizo bavuga ngo nizo bisigo bigutelefone ngo nta nimero ubona naho ati ntaco ndazita umucanwa uri muri jewe n'amasengesho mvuyemo egume nti naho shetani yoza persone jewe ndamwitaba tuganira egume rero mugabo sanga ni imana yaguciriye inzira ntumenye ngene bigenda ndabaramukije mwebwe mwese abakunzi bacu ba Papa Utamu ndabashimire cyane kwa mudukurikirana mu buryo bukomeye cyane abari mu mpande zine z'isi abari muri Amerika Australia Europe ndetse na Afrika ntibagiye na Azi nizere ko mumeze neza cyane muri rusangi ariko ndabashimire cyane kwa mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Papa Utamu nk'ibisanzwe rero uyu munsi turababwiye ko mu biganiro dukora buri munsi twarashizemo ikiganiro bita ingazi y'ubuzima rero no munsi twashimye kugendera umuvuga butumwa akomeye cyane mwa kino gihugu navuga ngo isi yose no munsi ubutumwa bwiwe bugera hirya no hino baranabushima cyane niyo mpamvu nkeneye kumwangiye kumwakira kuri mikro zacu bunatangure aramukanya kuri mwego muri ko muradukurikirana kumbure muraza kwa mumenya byinshi kuri no muvuga butumwa wacu ndabaha ikaze murakoze cyane ndabashimiye ko mwatwiyumviriye ko hanyuma ndaramukije abari ko badukurikirana urubuga rwa Papa Utamu niko numvise aho bari ku migabane y'isi yose Imana ibahezagira mwamwumvise rero yabaramukije uyu munsi sinza kugaruka ku izina ryiwe ahubwo ndasaba ko twibwira n'ingene yiswa ayo mazina kuko ni ingazi y'ubuzima bwiwe dushaka kugaruka ko cyane mu bisanzwe mu burangamuntu bwanje abavyeyi banyise amazina abiri iryo banyise bo bwite nimbayahaga gome mbayahaga rero murumva yuko ari izina ritoroshe rinakomeye cyane bari kwise ubwo kera abavyeyi mu kwita umwana izina bararaba cyane igihe bamuvyaye ingene ico gihe kiba gisa iyo rero bamuvukiye mu bihe bigoye canke mu bihe abavyeyi bari mu bibazo bitandukanye baramutorera izina rijanye n'ivyo bihe je banyise mbayahaga mugabo mbayahaga n'izina rya data ngira sinzi ko ubwo bishobora kuba ari nka data wawe canke se iyo yavukiye mu bihe bikomeye cyane bakavuga ati nurukurikiranira mu muryango reka tumwite mbayahaga uyu mwana wacu kera muraza batama barakunda ko amazina yabo atazimangana cyane bakunda yuko hariho abana babo bagomba kotwa ayo mazina kugira niyo atakiriho iryo zina rigume rizwi rigume rivugwa yego hanyuma rero harageze kuja kubatizwa padiri yashanyita Zidore Zidore sije wakuye muhira ni rya padiri ryo ni rya padiri kuko umva bagiye kumbatirisha uwo munsi basanguraye ngo n'umunsi w'umweranda witwa Zidore bati nitwa Zidore umva nari umweranda nari nkiri gatoya bicarira amfata Wese nkube biza guhura no munsi wa Valente nkuko twama tubona umunsi wa Saint Valente bari gushaka kwita Valente usanga mane twambaye Valente nibyo cyane okay mwamwumvise ni Isidore Mbayahaga ariko mwino minsi maze kumva ko hari n'andi mazina yagiye yiyongera kubivanye n'ubuzima bwenda mukora na yahe mwitwa gute bo ibihe byo bimaze guhinduka
nkava mu bihe bibi bihe nitwa yuko byo by'ubukene canke ibihe nyene byo kunangira bisaba gukoresha ingufu ari igihe rero urumva Imana iguhindurira amateka ikaguhindurira ibihe niho rero narahantu rero turi mu masengesho umwana w'umukobwa arahaguruka aravuga ati we Imana iraguhindurira izina ati ntuciswe mbaye ahaga ata wiswe Rehobote rero ni ryo mu kirimi cy'igiheburayo risobanura ngo kuba hagutse urumva ntukibaye mbaye ahaga ubaye mbaye hagutse umugano ubaye hagutse muri iyi minsi mbona waragukiwe nibyo bisa nabyo Rehobote nyemerera dusubira inyuma gatoya ese koko Rehobote yavukiye hehe yapfuka mu muryango w'abana bangahe agira abavyeyi muri kino gihe canke se yakuze gute Rehobote jewe navukiye mu ntara ya Mwaro muri komine ya Kayokwe umusozi wa Gihinga data nimbaye hagaze Zakariya mama na witwa Inatoria Ndihoreye navutse ku mupapa afise abagore babiri ni imfura ku mugore wa kabiri ariko ndi umwana agira gatandatu kuri data rero naho niho nanakuriye ubujumba nahaje nyuma y'ibihumbi 2000 waje kuze nawe wambutse ikiraro amashure wayize hehe kuko muri Bujumbura naho bisaba ko umuntu aba afise amashure bwa mbere hoho natanguye amashuri y'intango mu Kibumbu mu Kibumbu aho bita ku bahungu hari amashuri abiri yego hari aho bita ku bakobwa nahitwa ku bahungu ku bahungu mu mwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri mwangeze mu mwaka wa kabiri nahavuye ngira ibyago ndabura data amaze kwitaba Imana rero mama yasigara mu bihe bitoroshe niho yafata ingingo yuko yosubira iwabo kugira bariyo tuba rero urumva naciye mpindura ishuri cyava mu Kibumbu nja kwiga aho bita mu Kigutu Imwaro rero nabandanije amashuri y'intango mu nyuma mu mwaka wa 6 niga ku ishuri rya Mwaro ya kabiri haje impande ya lycée y'Imwaro ni naho natoreye ikibazo ca leta ca konko mu mwaka wa 6 aho ari nk'umwaka wajyari rero mu mwaka w'igihumbi amajana 1993 ko umukuru w'igihugu ndadaye igihe abamusahuye ubuzima babo mwaka je nari mu mwaka w'indwi kuri lycée yo ku Muyebe lycée Muyebe ndayibona ubwo rero komereza muri lycée Muyebe oya ntivyakunze kubera ayo magume aciye aba mu gihugu bamaze kwica umukuru w'igihugu umwazi byaciye bikurikira ko hariho ibintu bitagenze neza abantu basubiranamwo rero twahavuye tuca tuva kwishura amashuri arugagwa mu nyuma rero muri 1994 bamaze gusubira kuyugurura sinahavuye nsubira ku Muyebe naciye nje kuri lycée yitwa Kiganda mu ntara ya Muramvya rero aho niho nize kuva mu mwaka w'indwi gushika mu 11 aho nahize Kiganda icyo gihe mwahereje mu mwaka wa 11 cyane oya naciye mvayo kubera umwaka wa 11 ntiwangendeye neza hari ukuntu byangendeye hama bitagenze neza yego baca baranyiyama bati wowe tuvireho ngaha kubera ubwo ntiwakubaganye sinakubaganye Imana burya ni nziza kuko nashwanye n'umuntu kwishuri umwigisha cyangwa umunyeshuri oya umunyeshuri hama ndamukubita ndamukubisa rero sinagira ibiganza byiza kuko naramukubisa arababara gose acaja mu bitaro baravuga yuko uwo mwana ashobora gupfa numva muri ico gihe rero Imana irantabara ntiyapfa arakira mugabe igihano bampaye nuko ntogaruka kuri iryo shuri canje ahandi ivyo bakunze kuvuga nka ramvoi definitive cuje ahandi ukomereza mu 11 canke wahavuye uronka uburyo bwo kubandanya nko mu 12 naciye nkomereza mu 11 kuri lycée Mwaro aho ni umwaka w'11 ntiwanyoroheye kwera rero nize ndi mu externe sinaba mu buraro naba iwacu muhira hanyuma rero muri iyo myaka umuntu abafise amaraso ashushe naye nkomeye no gukomera nakiri imikino hafi nka yose hako n'ubu urakomeye n'ubu nta gasonga mvise mugaye ibiro mvise byinshi hanyuma rero narakunda utuyoga kandi umunyeshuri kuko ntivyambuza kwiga naranyuma hanyuma nkaje no kwishuri nta ngorane hama ngira ibyago umunsi umwe rero umurezi duhurira mu kabare acambwira ngo ntahe kandi umuntu yari karamvumvye agacupa yari karambwira ati nibakongere n'akandi numva ntibinguye neza hamwe rero n'amaraso ashushe afataye n'utuyoga ndamwankira umwigisha mu kabare ndamwankira kubera baramubwira nti
jewe ndi mu buraro wewe unjira ndi kwishuri ahandi muhira ndi minwe y'abavyeyi abavyeyi bandekuye naje ngaha wiriwe ndakwiyamye hanyuma ntibyakunda bivamo kugwana hama nawe ndamukubita kandi ndamugirira nabi urumva rero bica bisubira bisara bimwe by'ikiganda apo naho n'ubwakuheza ati we tubonye utobandagaga Leobot ko ushobora kuba ari umuntu akaze muri kahise kawe ukiri mu jene nari inkaza ahubwo wanka umuntu akugenderako oya je n'umuntu atanagwana gose je nakunda ikiyago nkakunda ahantu hari inkuru ziryoshe nyene mugabo hageze nyene igihe ubona ko kwivuna umuntu nta kundi byari kugenda nuko byagenze ahandi hose nari umusotoranye kweli niho rero mu nyuma nashanza rero kwishuri ngahe Bujumbura yitwa Esther aha mu Kamenge aho ari muri imyaka ya za 2 yego aho rero naciye ndahiga nta kibazo byanteye kuko nabandanje ndaheza na mwarige wari umuntu avuye ruguru naho wategeza kwigenza buhoro kuko abanyabujumbura bagusumbya n'igisagara wategeza kubitwara ko bukebuke wapi ntihangoye kumenyera oya mugabo uko byagenze ico gihe byarakunze ndabandanya ndaheza amashuri ayampeje amashuri imbere yuko nzorondera kwiga kaminuza kamaza kuja kurondera akazi gatangurira heherera akazi ndagatangurira igihinga nyene ahantu hari kambi y'impunzi z'abakongomani nabaye mustantere w'iyo kambi umwaka umwe hanyuma ugira kabiri ca ndarongora maze kurongora rero kontra ntiyabandanye kuko ntikara akazi gasanzwe nk'akaba fonctionnaire bagira kontra y'umwaka yari determine nshangira ibyago sinagize ibyago ibindi kuko hari umukobwa w'umuzungu kazi twakorana yankunda amaze kunkundira akagomba yuko ariwe twobana nanje imico y'abazungu ntayo nemera ndamwankira uwo ko yari mabuja amaze kubona yuko byanse atangura kumvugira igifaransa gicuramye kuba chef bawe kandi umva bari abazungu bagenzi biwabo mu nyuma rero kontra umwaka uheze ntibanyongera ngo habayeho vengeance kuwo muzungu yarakankotse ikomeze wihangana n'ifoto zo kuri dote ntazo mfise kubera yampinze umva yatubwiye ati rero mwebwe nta kibazo ugende uzoje gudota uwo mu fiance wawe atariko icerekeye abafotografi n'abakameramani nzobikukorera ukindekere kandi yaraje arazifata ifoto kwera aradufotora nyinshi anazinyereka mu mashini twazifotora muga nta nimwe yaduhaye muracavugana ntiwongeye kubonana nawe twako baje ba expert ntumenye yageze mu nyuma havuye amba gukorera ino sinzo yagiye ariko nuko byageze iyi foto ntuzifise nta kundi mwihangana cyo kazima mfiso nako kandi washimye nta ngorane yegombe ifoto izindi no mwaratanguye nabonye bimeze neza ifoto zanyu ziri hirya no hino we na mahoro cyane nyemerera kaminuza rumuza kuyinjiramo mu nyuma yego mu nyuma ndiko ndakora akazi niho natangura ro kwiga ishuri rya kaminuza gerekeye ivyigwa ndoramana bya theology theology niho byahavuye rero ubona ko byayibiri umenga ndahenda buke nyemerera mvuge ko ubizi nyemerera je mvuge ko ubizi kuko naba mbona mu bivuga hari ukuntu bamusigura ikintu nkavuga ati uyu muntu ahagaze ku ijambo kabisa ry'Imana hari akantu rero mugera ko muri kino gihe abantu bakavuga ngo apotre yabaye apotre rero yaramaze gufatisha uyu munsi ivuga butumwa mwaraginjiyemwo mwavuye muri katolika ryari muza kuba abavuga butumwa bo muri indi dini atari rya katolika ryari ubisanzwe uretse bimwe byo kuvuga ati kera bavuga bati hari umugambi umwe hari idini rimwe hari n'inzoga imwe kuko bavuga katolika bakavuga corona bakavuga n'ikiyeri ca primus niko bavuga je rero nari mu katolika mugabo bimwe byo kuvuga ngo niyo yavukiye niyo yakuriye ariko mu by'ukuri Jose nigeze numva ko umunyedini wa cyane kuko nakuze ntasenga cyangwa nkurikira imihari abona gwaruka rurakunda kuje mu mihari katolika ingendanyi abaskuti abasaveri abakiro abashone state mwe nabo sinabishuhiye cyane rero igihe ngira nja mu windwi niho nabonye yuko umenga hariho umuhari usa n'ususurutse kamene umenga urimo abantu twojana yego bashushe wari w'abaskuti
abaskuti uko naraba ivyo bagira bambara bijya biziriko nazi yatene zaho menga nizigisoda bati anoja abaskuti bo kwa Napoleon nabo kwa Baden Powell hanyuma rero ndajayo ndiyandikisha nti ngomba ko muskuti hanyuma umunsi rero w'inama ibyo bita ngo ndi kwendo patrouille ndacerewe ncerewe nsanga biragoye batishikira kuri pompaje ibintu byobyo ati ntanguye gukora iko igisirikare ati sawa rero kubera igihe tuguhaye kure wacerewe nta muskuta acerewe bati wewe ni utegereza guca ukoropa amatwarete yose y'abanyeshuri bo kwishuri abwatiraga ibi bintu ko bifatiye indi ntumbero hanyuma rero ndemera mugabo rero maze gushikayo ntoye igikoropesho nsanga uwo munsi umenga abanyeshuri bose bagiye inama yo kuja hejuru hari hacyafuye cyane amatuwarete y'ishure yose ndaharaba ndiyumvira nti wapi kwe nzagikorera haze igikoropesho cyansubirayo ntindababaza ikindi kintu hamwe ntakorofye ajakurikira abo n'abarongozi bo muri scout ni hamwe ntakorofye muca bigenda gute bati tuguha ibindi bihano okay ndavyumvise hamwe nifutishije na muko mukuza ntabanzanye arizanye nyenshi ndabivamwo naho batubivuyemwo nta kundi nta bindi bihano bikurikira rero njimye kuvamwo mfuta ibintu byanyu ntibima urumva rero ya bindi byo kuvuga ngo ucubandanya kugira umenye n'iby'idini ya Katolika nko mwari mumbariye urumva naho ni mwango burasuye kwiyugara rero niyo baduhaye umwanya kuja gusenga naho umuntu adakunda gushika kwisengera ko kwishuri baduha umwanya wa mercredi kuja gusenga muga ndibuka yuko jewe n'abandemesheje kiyago mu kibuga hagati baragenda wari umwana matera akomeye ari ahantu hari impande y'igori y'umupira niho twahagarara nakubita igihuha bajya gusenga bagasenga baheza gusenga bakaduhitana mugasubira kw'ishuri dire mu ngombye kugira yuko mu by'ukuri nakuze ibyo gusenga n'ibyo kurondera kumenya Imana atabirimo uza kubijamwe rero cyane gute kugeza aho bana n'umurongozi ndi kuri Esta ngeze mu mwaka wa kabiri niho haje umwana w'umukobwa twigana yitwa Felicite w'umunyabururi ndamwibuka yari umupantekute akomeye cyane hanyuma rero yarabona yuko jewe ahonde hama hari kiyago hama hasusurutse sinakunda kuba abantu benshi barankunda kubera ariko nubu niko bimeze batera inkuru ugasanga imigwi myinshi y'abanyeshuri bicaho nicaye mugabo wewe yambona akabona ngira ngo yuko ngira harimwo ubuhombe ati umuntu yokizwa yobwira abantu benshi agakiza ngira ngo ati yorokora benshi munyuma araza umubona ati tubonana egome hanyuma rero turavugana burya abantu bakijijwe muzobatinye abizo ubundi bushoboze bugoye hanyuma turavugana akavuga nkumva nyene ko ari kambwira byo kwera akagukonvenka arambwira nyene ubuzima bwanje ngene Imana yagiye indinda ikangirira ukuntu kana biraba ugasanga nivyo kwera ugasanga ibintu avuga nivyo hanyuma mu nyuma aramaze kungondoza arambwira ati rero ikikenewe nuko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo abe mu bugingo bwawe kuko urashobora kuzoba igikoresho c'Imana gikomeye cyane mu nyuma rero ndemera maze kwemera aravuga ati jero sinshobora gusengera sinshobora no kwatuza uwo ni umurimo wa pastori aca arambwira ati reka nzoje gusaba rendez-vous pastori wanje azogusengera hama watura acara rero ja kuntahangwa uwitwa Sofoni aramuha mubonana duhora bita kuri Transworld Radio haje muri ville niryo rya mbere napfukamye imbere y'umukozi w'Imana rero ati ndatuye yego pe ati ibyo naciyemwe byose nemeye kubisengera arashira ko biganza ati igiye Imana izobane nawe mu bindi kandi igiye rero iyo mbuto ukuntu ari karansengera narumva ko menga ari ibintu biriko birakoreka muri jewe muri wewe ati Imana iriko irikorera akazi yego pe rero ndagenda sinashoka njya no gusenga washaka nubwo nari nkijijwe umugabo maze gufatwa neza asubira mu nzu y'Imana nafashwe mu 2004 niho numva neza yuko nkijijwe kabisa ndakizwa mugambanda yanje mu isengero gusenga ndyoherwa n'indirimbo numva n'amajambo y'Imana mugabo nkingutuyo
ukinywa utuyoga umwaka wose warahetse uri muri Pentecote oya Pentecote narinjiye kubera nagiye gusenga aho nakora imwaro nta Pentecote yari ihari aho hantu mugaho nasenga hose nanywe inzoga utuyoga amakare nkabibwiye abakozi b'Imana ati genda tunywa ati twumvikana numva ko muhora mufata abantu mukabamaramariza imbere y'ishengero ngo mwasanze banywe inzoga je nabibabwire hakiri kare yego jewe utuyoga nacatunywa yego mushatse mwe sinzogaruke mugabo jewe senkeneye kuzoja kunywera inyuma y'ibisaka cyangwa munsi y'igitanda ngo nuko ndiko mpunga abakozi b'Imana jewe mumenye nimba ari ngorane no mutwara genda mubana y'musengero tugenda tunywa umwanya umubiri ukitunsaba murandeka bambera abana beza bati wewe tujanye nawe kuko hari abaye dufise tuzi bazinywa mugabo batwinyegeza ati weho vyofuma rero kandi amasengesho y'Imana arayumvise uko maze umwaka inyota y'inzoga yakatitse kuva ico gihe sindasubira ntari ico nzumva muri je cyo nsaba ikintu cyo kunywa cy'inzoga cyo kunywa inzoga ni muri rusange birumvikana uba wakiriye agakiza uko uza no kugeraho uronka amabanga mu 2006 niho bansengeye kuvuga butumwa mwarimu diakoni na evangelist haratandukanye evangelist nabo twita ba mwarimu hirya no hino cyane urumva ingabire ni 5 kuko imihamagaro ni 5 bibiri twereka hariho umuhamagaro w'intumwa bamwe bavuga ngo wandika abanyefeso babitomoye neza ati bamwe yabahaye kuba intumwa abandi bahakuba bungere abandi bahakuba abavuga butumwa abandi bahakuba abigisha abandi bahakuba abavugishwa n'Imana nizo 5 rero urumva harimo abigisha niho bitwa bansenye bamwe abigisha ariko jewe nari bampaye kuba evangelist umuvuga butumwa mu bavuga butumwa rero ukuva 2006 ubaye mu buvuga butumwa nari muvuga butumwa Kenya mugabo yuzuye ijambo ry'Imana akenyikisa akenya amafaranga nayingo we muhungu yego yivuze ko warukenye bwari ubuzima bumeze gute dusangiza ubuzima bwawe bw'icyo gihe ubuzima urumva no gusonza no kugenda gusa kubusuzuguritse muri societe atamuntu aguha ijambo nibyo uri kuravuga abantu babishiramwe amakenga menshi uvuga bati umugabo avugishwa n'inzara urumva ni bya bindi je narakenye kugezaho nabandi bakene banyitegereje nabone banyita umukene aho kantu komeka karakomeye cyane ku buryo uba mutindi mu Rwanda niho numvise bivuga ngo umutindi nyakuja we noneho wari umutindi nyakuja je urumva narakenye ku buryo ndi mu cicaro cy'abandi bakene ntajamo oya bavuga bati kabisa atujya ni ku rundi ruhande niko byari bimeze biza guhinduka gute rero ubwo bukene wabayemo gute ese kuvuga ubutumwa imbere y'abantu bafise uko bifashe nawe ufise ubuzima bumeze nk'ubugoranye nyene nk'ubwo bukene wabibayemo gute biza guhinduka gute nabibayemo kuko urumva burya nta muntu ahiganwa n'ikiri muri we uko Pawulo niwe yavuze ati ntabuze ubutumwa noboneshana igihe cyose numvise ko ntegeza kuvuga ubutumwa canke natumiwe ahantu gusa ikintu ntigeze nkora egome sinigeze mbwira umurongozi w'ishengero kanaka sinigeze mbwira umukozi w'Imana kanaka ngo urantumira mvuga ubutumwa wawe oya kuko navuga nti nimba koko ari umuhamagara Imana yampamagaye izokwirondera iyo nja kumuvuga sinja gusaba ngo negosiye ngo mpamvuga oya rero cyanyereza ko ari ikimenyetso cy'uko Imana yari yampamagaye gushika uno munsi ngeze muri ibi sindigera nandikira umushaye ngo mbwire umuntu ngo nifuza kuza kuvuga ubutumwa wawe ikimenyetso nuko bonyene banyiyumvira barakwiyumvira bakavuga bati tworondera nakaza kutubwira ubutumwa wana agomba nahe twakurondeye bukeye ico kirandasira kuko camvuga nti ni Imana muri ico gihe rero narazungurutse igihugu cyose kabisa ngiramvuga ubutumwa ruguru mu misozi ruguru mashengero ya ruguru mugasanga hamwe n'agatike karagoranye aho nagenda ugasanga kubera cyacubahiro gikeya bavuga ati umuntu nubundi siko yarameze ntako tubona egome hariho basasira nkaryamana n'impene impene zikarara ziranta kwa mahene mugabo nkavuga ntangora ati je naje kuvuga ubutumwa nzovuga hama ntahe sinaje kurondera icubahiro ciwanje mugabo naganda hure ko naravuze ubutumwa imyaka itari mike nshonje ntagira gahuzu ntagira ikirato hamwe usanga bisa nyene nuko ugera ataco wambaye imvura iguye bwaba ari bugesera kuko warashaya kandi washaya mu kirato
ugasanga waburaye ushobora kuriha inzu niba ko nigeze kuherana inzu amezi 9 barakwihanganira baranyihanganira aka ibyo bintu byarimo n'Imana ibyo bintu byawe amajambo rimwe injugunjugu nyinshi umva kandi usenga Imana umuntu akakwita kuri imbwa kandi utariyo kubera ubukene gusa mugabo wasenga Imana kumvira ambwe ati humura zogutabara rero kwicarika n'ibikomanga egome byaranakunze kandi byarakunze kwe urashimira Imana ubu rero nibwo buzima keje nkoresha iyo ndiko ndabwira abantu nti mutekane nimba uri mu bihe by'ibigerageza urorokera Imana gusa cyane ibisigaye ibihizo bihinduka ngome uyu munsi uri umwe mu bavuga butumwa no vuga ko mu gihugu cy'u Burundi bakurikiranwa cyane ndetse n'ubutumwa umushikiriza bushika heshi ndavuga haba ku bari mu Burundi n'abari mu makungu ndamaze kubona ko beshi bagenda bugarukako uyu munsi umaze kubona ingazi y'ubuzima bwawe mwivuga butumwa aho rigeze ubu nigikubwira abandi bavuga butumwa cyangwa se nigikubona we muri wewe Imana yagukoreye gisumba ico aho uko wari umeze ubwa mbere hoho Imana dufatiye ku ijambo yabwiye Yeremiya mu gice ca mbere mu kwa 12 yamubwiye ati jewe ngendera nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse Imana yarakuvuze ko nubwo woca mu bihe bigoye ibiri kumwe nawe rero jewe byo ndiko ndabona biriko birashika ntaco nayirondereye nta buhinga burebure nakoresheje so kuvuga ngo ndabasenga menshi gusumbya abandi so kuvuga ngo nasomye ibitabo byinshi gusumba abandi cyane nastanze banze kwiga Bibiliya no kwibona bibona ubuzima ngene bumeze rero nibaza yuko ico nobwira abandi bavuga butumwa nibakomeza kwizera Imana bayikorere mu bwizigirwa kuko Imana irazi yo guhesha Imana iraje guhesha umuntu icubahiro Yesu yavuze ngo bazonkorera bose data azobaha icubahiro rero ntaco turi ntaco ndije bitangize nicyo nabafise no munsi tampaye nibyo Apotre nyemerera ngaruke gatoya nsubira inyuma inkuru y'umwana isubira inyuma ese koko ko mwatubwiye ko mwavuze ubutumwa mwaciye mu bihe bibi mukenye bakabita amazina atababereye vyagiye guhinduka gute neza na neza umunsi vyaje cyangwa se umwaka vyaje ko vyahindukiye ko n'uwajyaye mureke nibanga beshi batare bambatse kandi bwize neza yegome kugira abantu bavyumva jewe mu mwaka wa 2009 nari gusenga amasengesho y'ubwihebye amasengesho y'ubwihebye kabisa bisigura kuko inzara yari yandiye irava mu ndirimuka ija mu magufa ndavuga nti burira byari bigoye hanyuma ndibuka yuko nagiye gusenga amasengesho y'iminsi 40 ntabamuhira rimwe Yesu yakora no n'abantu bavuga muri Bible nibuka ko nagiye kuyasengera mu Rutana niyo mu Rutana rero ndiko ndasenga umunsi wa nyuma ko nari nagiye nyine bimwe bati Imana duharire kabisa mvuge nti ntako mbwira ko wampenze canke hari Imana yivuga tuti tuyage nk'abantu babagabo turi babiri ngize ukuri ibi bintu uko ijwi ryayo ryamana yivuga ati humura ndi kumwe nawe nzokugirwa avuga ati oya urumva rero nari nagiye gusenga amasenga avuga nti Imana ngiye kuyisenga tuvugane n'ingoma ngweyo mugabo nze tuvuganye neza 2009 ujya Imana rero nigitangaza ndasenga uwo munsi impijambo ryo muri Yosuwa 3 ku murongo w'indwi havuga ngo guhera ubunyene ngira ntangure kugukuza ngo muri igihugu bose bamenye ko nagukunze ndavya hondi nkaraba nibinkikije navuga none Imana yone naho atawivuguza none guhera ubunyene no kuvuga gute ibikora ngwiki rero guhera ubwo nyene nibaza yuko abantu Imana yivuze bakwiye kuyizera je ndavuze nti sawa ndajyana iryo jambo maze kuva muri dusha ahantu bari bampaye amazi noga hanyuma rero mpejeje kwambara rero kuraba ahantu bofashisha gasururu ko mu nda hari hameze nabi nshitseyo ngira nshikeyo niho nitaba telefone iri maske imwe itagira nomero prive narinze ko nimero z'ibisigo ubone zo bavuga ngo nizo ubisigo bigutelefone ngo nta nimero ubone naho ati ntaco ndazita umucanwa uri muri jewe n'amasengesho mvuyemo yegume nti naho shetani yoza persone jewe ndamwitaba tuganira yegume rero mugabo sanga ni Imana yagucira inzira ntumenye ngene bigenda
wibutse ingene ntuzeye Moridekayi mu kuduzwa ngo umwami Ahasuwerusi ngo yabuze itiri uwo munsi bakamuzanira ibitabo agasoma mugabo Imana ikamubuza itiro ryose mpaka imwibukije Moridekayi ari kw'irembo hariya sibyo basoma Bibiliya muramubibona jewe muri ico gihe nitavye nimero masque rero nitaba nimero masque nditaba ndumva yuko ari ijwi ry'umumama uwo mama ndamwitaba turaganira avuga ati uri pasteur Mbayahaga nteko ndiwe hanyuma arambarira washaka yari uye yahora ari umutandukanye w'umukuru w'igihugu pasteur Reverend Denise yampamagaye hanyuma rero nditaba yambereye umugisha kweri hanyuma arambarira ati je nitwa naka ndarondera mu bana twiganye wapi ndarondera mu aho nakuriye umuntu yitwa uko wapi tuwo muntu awenze ndaronda wapi ndabona ndavuga nti muvyeyi je sinakumenye kweri yego ati nshire ko nirinde aravuga yose wapi ntawenzi kubera sinokwiyumvira mu vyumviro ko rezo yiwe niyi wanje byohamagarana ntibishoboka ico gihe kandi yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene yego ngome mu 2009 yego hanyuma arambwira ati rero ndi naka avuganye n'uwari we ndavuga nti telefone hazo kunkorokana uwo munsi yego ndavuga nti karabaye noneho ba tirakomeye mugabo ndayigumana arambwira ati rero je ndaguhamagaye kubera hari intahe washinze kuri televiziyo mu kiganiro cyitwa itanguriro ry'ubwenge twari ko turayiraba muhira ati n'umutware wanje ati twumva iyo ntahe iradufashije ati rero twagomba tumenye yuko twagomba yuko woza kudutemberera kuko iwacu turavuga ijambo ry'Imana uzoza kutubwira ubutumwa bwiza yego urabyumva wa muntu ubwo uri wa wundi akiri mu gisuzugurira suzuguritse kare urabyumva yego numva amajambo aramperanye ndavuga nti yego nta kibazo n'ukuri jewe byagenze uko nyene ni kujyana nashinze ntahe niko bimeze yego turaganira avuga ati burya rero ati reka protocol izokurondera ati bakubwira uwundi munsi uzoza ati turakeneye yuko uza kutugabura ijambo ry'Imana mu cangaruka kuri rya jambo Imana yambwira ati guhera ubunyene yega birabaye ati birakunze none guhera ubunyene telefone yanje irahamagawe ni hariya yego canguma ati telefone y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu ndavyibuka ku munsi wa gatatu ndamanuka nshitsi Bujumbura kwa Mungu protocol yambwira ati no munsi dimanche havuze twaza mugaye ikibazo cyari kimwe none kuza nzago hariya bajayo yego singira imodoka ntayitagisi noro nenga ntizinajayo urabyumva yego singira ibyo ndambwira abantu begasha ko naho mpamagaye mbona menga biragoye atowe ibyo humura tekereza hame baruka imodoka turavugana baraza kuntora ndagenda kuva uyo munsi ninjiye aho kuko sinahasanze bonye nasaye n'abandi bantu babategetsi bakomeye Imana irantera iteka ndavuga ubutumwa bwiza hanyuma ngira ikiganza ciza uwo munsi ntangura kuza ndatumirwa no mu bindi bikorane rero muri ico gihe rero ntibyaherera ngaho gusa nta muntu aramukije ibiganza by'umwami asubira kwifuza agapataro canka akarato canka akarato birumvikana ngira barabibonye batuye umugabo naharimo ijambo hariho ibindi bintu bimugoye kwe yego kwe yibohe uko uwo munsi mbere baciye banantekerera n'ibintu by'ibifungurwa bijyana muhira byinshi bimeze neza ugeze muhira reka ati indirimbo wari umuvanga kuva ico gihe rero ni naho byatanga kugenda gutyo ntangura kuvuga ubutumwa abantu baramenya ndatumirwa hanyuma ndaronka akazi keza mu 2010 ndaronka akazi keza mbana yamvuga ubutumwa bwiza ntangura kujabuka mja mu bindi bihugu ntangura kumenyekana bishika no munsi rero kubera burya ikintu c'Imana kiraramba ntigihera none munsi rero biracameze rero ibyo mfise byose urumva ko ndabikesha Imana kuko kubwanje sinobonye umunsi na rimwe no kwimvire mu bwenge yuko uriya muntu yo mpamagaye yombere umugisha yombere urufunguruzo rw'ubuzima bwanje mu gihe n'inshuti n'abagenzi bahafi n'abambona umenga nta gaciro bampaye canke ntavyo bariko barakora rero nico gituma mbwira nti abantu Imana
Imana yivuze ngo nzokugirira iki ntukayibaze ngo uzobicisha urayireka izicira inzira zayo ni nyinshi. Rero muri ico gihe nagira ndakubwira yuko kugira amenyekane gose ntangure kuja kumenyekana mu butumwa bwiza mu bikorane nukuri ni kubera umuhisi n'icubahiro Petero Nkurunziza niwe yatanguye kumenyekanisha kwera kuko iyo atantumira ngo nshire ku bibuga mvuga ubutumwa bwiza abantu bamenye ntawe ari kumenya ingabire iri muri jewe ntawe ari kumenya yuko hari amavuta y'ubutumwa ari kuri jewe mugabo kuva bikoze nukuri Imana ihezagira umuryango wabo byagenze neza. Imana inabahezagire cyane koko urumva ko bakoze ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi ubutumwa bwawe bufasha benshi, hari ukuntu bagenda banakwigira ko n'ibindi by'ubu bisanzwe byo mu buzima busanzwe. Hari n'ukuntu wagiye uvuga ubutumwa bakaboneka ko ubutumwa uvuga atari ubutumwa nyine uvuga ngo kwa kundi tuba tuvuga ngo umuntu abuvuga kugira yibonekeze, ni ubutumwa uvuga ko uba washimitse nyene ukanerekana na kumbure n'ibyo umuntu akwiye gukorera kugira abone ko ari mu nzira nziza. Ngomba kukwibariza akantu kamwe nabonye ivuga butumwa rya kino gihe, hari ukuntu bamwe baba bavuga bati ndashimitse iki kimeze uku, haraho na ka video kagiye kagaragara hirya no hino bavuga ati iyi mu inzu ndayicakiye tiniyanje imodoka. Biriya bintu wewe ntivyigeze bikuba ko mu gihe wari umeze bitari bimeze ko kubona uyu munsi nkaho ubona biba ubona habuze iki nigikubona cyo kubaho kugira ngo bijya bintu umuntu abandanye kumbure mwivuga butumwa giza nk'umuntu yanavyize ndanabyongeza ko mu bwo buryo. Bwa mbere no kuraya imihamagara abantu bafise kuko imihamagaro iratandukanye. Hariho abantu bahamagawe n'Imana, iyo abantu bahamagawe n'Imana babwiza abantu kuri cyane cyane babwira yuko botanga ubuzima bwabo bagakizwa. Yego Imana ikaba mu bugingo bwabo kuko ibindi byose biza nk'inyongera nk'uko byanditse muri Matayo 6:33 mubanze murondere ubwami bw'Imana kugororoka kwayo, ibisigaye byose ni inyongera kuko amazu ni inyongera, imiduga ni inyongera, kuja hanze amaviza ni inyongera. Rero muri ico gihe ni nk'umusazi mu mutwe kuko ntibyumvikana wewe woja mu mangazini canke mu isoko ukaja kugura ikintu utarabaza nibeye utaravuga n'ibiro cyangwa amatono twara ugatanga kuvuga ngo mpinyongera oya bikunda bashaka tuwe ubuntu n'umusazi nakomeye. Rero bijya butumwa bwa cakira amazu, cakira imiduga, cakira abagore mu rosa amaviza burya n'inyigisho z'abadayimoni sizamwe mu yerazira oya kuko mu bisanzwe Imana nitanga umugisha muga kandi kindi naco barayovya n'ishengero kubera Imana muhuguha ubutunzi cyangwa muguha umugisha ntikubwira ngo cakira kubwira ngo kora sivyo kuko yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Mu gihe wicaye ngaho ugacakira gusa ugacakira umuyaga ucakira imodoka mugo zoyimara uzogumugenda n'amaguru kubera Imana ntibikora ibyo. None abantu benshi baramaze gucakira amacakira imyaka 5-6 bari muri cakira bari muri cakira muri ya ntebe bacakirira nta kintu kiravamo sivyo ariko umuntu yagize icyo akora aramaze gutera imbere aramaze kuro. Rero Imana ikubwira ngo nzoguha inzu, ikintu ca mbere ukora urakora ukayereka akazi ukaguma usenga uyibutsa amasezerano ikikora ihezagira ka kazi uri kurakora ukagura iparasera ukaronka y'isima n'amatafari ukubaka inzu ugasakara. Nayo kuvuga ngo wahonshitse hose ngo Imana irahampaye ngo ugacugenda ugapima ibipango by'abandi ngo hanigwanye mu buryo bw'impemu uri umusazi. Hariho abantu bahamagawe na Shitani, abantu bahamagawe n'amafaranga, hariho nabihamagaye, hari n'abahamagaye bagiye kwigana ibyo abandi bakora nk'abahungu bo kwa Sikewa tone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri ico gihe no kuraba abo bantu ibyo ari byo kuko Yesu yavuze ati mu bihe bya nyuma hazokwaduka benshi bigira bavugishwa n'Imana, bigira abakozi b'Imana ngo bazoba bakora n'ibitangaza kugira bayovya abantu mugabo ubuvugishwa bw'ukuri ni ijambo ry'Imana. Cyo gituma intumwa Pawulo n'abandi bose bavuga ati ijambo ry'Imana ribabe muri gwiriye ryuzuye n'ubwenge sibyo. Muri ico gihe rero abantu bagomba gusenga mugabo bagasengana ubwenge hama ubuvugishwa butabesha n'ubuvugishwa mu bujana n'iki jambo ry'Imana rikonfirma. Mu gihe umuntu avuze ikinyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga menya ko ari fausse prophétie n'ubuvugishwa bw'ibinyoma. Koze cyane numva harimwe inyigisho zikomeye cyane kumbure no kubari bari korakurikirana muri kano kanya. Nyemerera hari ukuntu no gwaruka kumbura ushobora kuba office byinshi worubwira bivanye n'ingazi y'ubuzima bwa urumva ko ni ingazi yagiye iduga buke kandi hakabaho kwihangana. Uyu munsi nk'aba nka runo gwaruka gwa kino gihe cyangwa se ino generation
turimo twebwe turi muri ko murabona ya kino gihe mubona ni gute ishobora kuba yokora kugira ngo nayo ishobore gushika kumbure ku buzima bworoshe naho ishobora kubiri mu buzima bugoye canke se ishobora kuba no mu buzima bworoshe eje kazisanga kubera ingazi iri kiracako ukazosanga iyo ngazi niyi bibamanura ibashize mu buzima bugoye bokora gute kugira ngo babandanye mu iterambere ryaba igihugu n'iryabo muri rusange. Ikintu ca mbere byose bihagaze mu bikorwa. Egome ugwaruka aho ruri hose nirukunda ibikorwa. Ureke kugomba yuko goronka ibintu vyagusa cyane sivyo. Negome kuko ibintu vyagusa ntibishoboka. Ogo ivyagusa navyo biradeturiza ugo gwaruka. Uno musi uriko turaraba aho ugwaruka rugeze ahantu hatemba. Hari abantu baje kwishuri ntibige kwera bazi yuko amanota bazoyaronkesha amatako sivyo. Umwana w'umukobwa ntaje kwiga avuga ati je mfise itako ryiza mwarimu nzomubwira n'abarimu ugasanga barataye akaranga ntibakibona abanyeshuri ko ari abana babo basigaye babona yuko umenga boba bafitanye irindi sano ugasanga umwana ahereye mu mwaka wa gatanu canke w'indwi yiga ntakora ibibazo ngo abitore ko ntiyigeze yiga azi yuko azokwideribera sivyo. Siko byumva agera ahantu ashika ngo bamuha diplome usanga diplome nta kintu na kimwe afise mu mutwe sivyo. Ntacyo ashobora gukora. Nico kimwe n'abana b'abahungu nabona hari abana b'abahungu n'umunsi bariko baragomba ibintu vyagusa ugasanga bagiye gukubita pompaje bagize ibituza binini agaca isi yaramaze kononekara. Hari ibigore byitwa ngo nibishuga mami sivyo no munsi bifise misiyo yo kudeturiza imisore gusa ntibigishaka abagabo bakuze canke abagabo babo bagenda barondera ingene bahendesha abo basore ubuduga bw'ubutiyayi ubarajando poshe bukeya agaca mugira umucakara akamugira umuja sivyo wiwe hanyuma ugasanga umwana yononekaye ntashobora kuja gukoresha amaboko yiwe wagirisha azoshika yiteza imbere. Rero abantu namwarije uno munsi bafise chance leta ihari uno munsi cyari umukuru w'igihugu murabona ko yariko yavuze ngo numujama wo gwaruka kandi cyane biranaboneka ariko arondera amafaranga hirya no hino yabagiriye banki y'ugwaruka asukamwe amamiliyaridi uno munsi ariko asukamwe n'ayandi niwe reka conserva des projets kavuga ati ni mukora ibi byari bigoye ko uvuga uti sinze gukora projet uyazi bakoreye ziri ngaho avuga ati mwebwe kora amafaranga yo gukora yarayabahaye mugabo kubera abantu batariko bararonka izo formation ngene bakoma gukoresha amaboko na cyane dufatiye kuri iyo turavuga nabwa buvugishwa bw'ibinyoma turiko turavuga ibi vyacakira amaviza mu gihe Amerika ugacumenga umuntu muri Amerika agiye mu micungararo y'ijuru sivyo kuko no muri Amerika ugiye uri kinebwe ntuzobaho oya nabaho muresi bariho muri utegeza gukora rero ico ari kuravuga ugwaruka ni gwumviriza imigambi y'iterambere hama ruje mu bikorwa byo kwiteza imbere niwama rusenge ruve mu ngeso mbi kuko abantu benshi ugiye kuraba uno munsi indero y'ugwaruka wapi bimeze neza wewe uraza nk'umusore ntacarakora agaca abona asanze apotre yicaye muri iyi ntebe ni saro izimvye ntuzi ubuzima bwe yaciyemo ntuzi ingene vyamugende kugira ashike kuri ivyo bintu ejo ucivuga ngo nanye ngomba kurongorera muri nkizi twe twatangura muri iryo commence la vie uravyumva nzaba zimeze gute zabe ntebe z'ububaho ni ifoto mugabo gasanga nta materi rimwe bakubisemo ivyatsi ndani sivyo kakadunduro wicaye ukamenga yewe wicaye kwibuye mugabo ukabuza uti ku ntambwe ikurikira fisi intumbero ati ningazi ndiko ndaduka ibintu kujya mwabuze ningazi hera kuri bike hera kuri bito abantu bareke kwigereranya kuko nubagomba kwigereranya ngo uri umusore kugira bakwemere ngo ugomba kunyonga vewe no muzu yikura kibazo uziba canke wica umuntu bagupfunga sivyo uvuga ngo naye ngomba gusorokana umuntu ndamujane kuri Kiriri Garden ndamujane kuri Micaye kuri Guruma Cafe Guruma kirazimvye sivyo ayo mafaranga ibyo yosokora mu canke ngurane umuntu umuhena ngo uramusubiza nkuyamuhe ibibazo abantu bamenye ubuzima nimba ubuzima wose uzuka kavuga uti naho bompa kuhoza amawese cyangwa gupakurura amawese banka baze ku inoti rimwe tusuzugura akazi birumvikana gakore hama ku mugoroba n'amara kuza kwiyoga ivyo vyuye wabize mugo kabuzi yuko wigaburira kabuzi yuko wiyambika ejo mu gitondo uzoba wabitse igihumbi ejo uzova kurako ugire company nawe utanga akazi hama ni wamara gukira usanga babaye nawe mu boss mugabo muri iki gihe haba ugwaruka niruve mu biyovyabwenge niruve mu buvugishwa bw'ibinyoma niruve muri aba bantu badeturiza ubuzima bwabo bijukira ibikorwa na mwarije no munsi atacho kwireguza ego
nibaza ko iyo message ikomeye cyane kumbure abantu bananyemerere ndanarangirize ngaha kino gice cyane kitakari gice cya mbere kuko nibaza ko n'ikindi gihe tuzohava tubikora kuko numva mufise byinshi mutanga nk'impanuro mufise byinshi mutanga nka témoignage cyangwa se ubuhamya ivyemezo bishobora gutuma byohindura ubuzima bw'abandi ikiganiro ni ingazi y'ubuzima kumbure ni ingazi y'ubuzima bwa Isidore Mbayahaga Rehoboth Apotre ni byinshi tuzongenda rero tugarukako byanyu nibaza ko n'ikindi gihe nitwabakenera muzodufasha tukayaga namwe byoherewe no kuyaga namwe ahoko nibaza ko biryoherewe n'abariko baradukurikirana muri kano kanya bishobora kuba biryoheye cyane karibu cyane mwakoze cyane kuba mwatwakiriye mwakoze cyane kuba mwatwemereye ko mufise amabanga menshi nizera ko mu kindi gihe nitwanabarondera naho ntibizotugora nkuko peut-être twaje aho tutazi mugono musi ikindi gihe tuzatoza aho tuzi yego karibu turiteguye kugira intererano yose dutanga kubw'imitima canke kubw'imishaha y'abantu no kubw'ikintu cyose cyoteza imbere cyane cyane kwaruka ko nico turi cyo twahamagara nari nabaye nk'urangiza munyemerenga ariko kandi kantu ese buye nta kuntu mwazotegura nk'inyigisho z'ugwaruka kuko numvise mu byo muhereje ko harimo message ikomeye hanyuma mukagira nk'ikiyago no gwaruka nicyo niyumviriye je inyigisho z'ugwaruka twarigeze kuzitegura mu minsi heze mugabo buseho nahora kuko twagomba nari mfise umutwaro ukuntu ubona abantu bagira ubukwe uno munsi agira ubukwe ugasanga inyuma y'indwi ukwezi kumwe ngo bahukanye divorce yabaye dusanga abana basigaye bajya kugira ubukwe batigeze bigishwa ingene umuntu aba umugabo ingene umuntu aba umugore n'ibyo azosanga mu muryango bagiye gushinga rero muri ico gihe twabikoze kandi twitabwe n'abantu benshi kandi abaje n'ubu nkuko mubivuze bavuga ati dusubiriremo noneho turi benshi twigishe bya bindi nibaza yuko habe n'ibyo by'iterambere n'ukuri birakwiye yuko ico gikorwa musabye kiba kandi tuzogitegura murakoze cyane tugitegura kugira namwe muze mu bifate mu bisangize n'abari kure muri bwa buryo ngurukana mu ko umuntu aho ari mu murima iyo aruhurose arakora mu mufuko cyangwa akaraba ka Facebook akamva message namwebwe murafise uruharo rukomeye kwigisha abagenzi banyu kugira ngo bamenye yuko ibizobatunga ibizokubaka igihugu n'ibizokubaka imiryango yabo ni mu bikorwa yego ndabashimiye cyane Rehoboth muri rusange Imana ibahezagira okay ndabashimiye namwe mwege mwese mwaduhaye kano kanya mugakurikirana kino kiyago na Rehoboth nizera ko n'ikindi gihe ku biganiro byacu muzogenda mu bisangiza abatandukanye bari byiza cyane ko bino biganiro dushikiriza mugenda mu bisangiza abantu ko urumva ko barimo message cyangwa se ubutumwa bwiza cyane Imana ibahezagire ni mukore subscribe cyangwa se musangiza ibyo biganiro abantu abagenzi banyu murakoze cyane Imana ibahezagire